Turabaramukije bakunzi mwese b'ikiganiro igihe cacu, twizere ko muguwe neza aho muherereye hose. Abari mu bibazo nabo tubabwiye tuti mwihangane, nta mvura idahita. Tubibutse ko ikiganiro igihe cacu kibasesangurira abantu bakoze ivyiza mu gihe cabo, no kuri twebwe rero n'igihe cacu co gukora ivyiza. Mu kiganiro igihe cacu cuno musi rero tubabwira ku ndirimbo iri mu gitabo c'indirimbo benshi bita kantike canke indirimbo ya bose, inimero 186 ivuga ngo izina ry'umwami Yesu. Indirimbo rero yanditswe n'uwitwa Lydia Baxter, umunyamerikakazi, akaba yayanditse mu mwaka w'1870, ariko uwamufashije kuyishira mu muziki akaba yitwa William Doane. Lydia Baxter rero bakaba bavuga ko imyaka myinshi yoba yayimaze ari mu gitanda kubera ingwara yamuteye, ingwara y'ubumuga. Yoba yaramaze imyaka 30 agwariye mu gitanda. Mu mwanya tuje mw'idonido. Lydia rero ngo yakunda kurondera inkomoko y'amazina ari muri Bibiliya, akama hashaka kumenya ubutumwa abo yanyegejemwo. Ni naho yakuye kuvuga ko izina Yesu ari izina risumba yandi yose, kuko yasanze risigura ngo Imana ikiza. Abantu baje kumusuhuza kubw'ikibazo c'ubugwayi yararimwo, baratangara kuko aho kumuremesha ngo niwe yabaremesha mbere akanabahezagira. Yamana umunezero mu maso yiwe naho yari afise ububabare bwinshi cane. Bamubajije rero ibanga ry'uwo munezero, yabishura ngo ndafise ikigwanisho kidasanzwe, utuburungu tubiri, izina Yesu. Uko niko yabishura. Yavuga ati iyo ntewe na sekibi cansohora iryo zina nawe agahunga. Rero indirimbo izina ry'umwami Yesu ni indirimbo yanditse ari ku musego imbere yuko yitaba Imana. Indirimbo izina ry'umwami Yesu ni indirimbo mu ndirimbo z'abakristo yakunzwe cane kandi izwi mw'isi yose, aho ndetse na nyene icubahiro Denise Bucumi nawe nyene yayiririmbye, yayifashishije mu kuririmba, kuko nawe yaramukozeko. Siwe wenyene, amashengero menshi mu gihugu c'u Burundi eka no mw'isi arakoresha iyo ndirimbo ya Lydia. Mwese mukurikirana ikiganiro igihe cacu, ndabatuye akaririmbo ka Lydia kabahezagire. N'igihe cacu rero n'igihe cawe co gukora ivyiza, uzokwibukirwa ko n'igihe utazoba ukiriho. Amavi yose apfukame, izina ry'umukiza, indimi zizezemere ko Yesu aruhoraho. Izina ryiza pe, bagize mw'isi, izina ryiza cane, barishimye ijuru. Aha niho ikiganiro igihe cacu cuno munsi kigarukiye. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi, tukazosubira mu kiganiro cacu co hanyuma. Mwari kumwe na Tarsisi Nzosaba, uwabateguriye yongera abashikiriza ikiganiro. Ndabubaha mwese, mugira ngo muba mwubahwe, Imana ibahezagire.
gihe cyabo n'uyu munsi haracari